Je suis un troisième année. Je suis un troisième année. À l'école, il y a les classes. À l'école, il y a les classes. Je suis en troisième année. Je suis en troisième année. Numuririmbyi akora muri salon de coiffure akaba afite imyaka 18 hagati y'akabiga mu mwaka wa gatatu wo muri primaire canke école fondamentale akaba agikuja mu mwaka wa kane akaba afite n'indirimbo zishika kuri zitatu harimo n'indirimbo imwe yitwa Je suis en troisième année aho ahamagarira abana gukunda ishure no guhurumbira ishure kuko yabonye ko ari iry'akamaro. Mikabi Gatan Indwi Shashi Romantic, the suitable for creation from class 257, the one and only around the world is known as Umagazi w'Imana. Ijambo kwa Shashi Romantic. Mumeze neza, ya agenda shima ndahameze neza. Hamwe nomero ni yindi nyene no kwamamaza ibikorwa byanyu biciye mu publicité na cyane cyane kugira ngo ibikorwa byamwe n'abandi bishobora gushika ku ntambwe idasanzwe. Uyu munsi ndi kumwe nanje Shashi Romantic nko vyama misi yose nkaba nabazaniye umuntu uvuga special, umuntu yavuye mu ntara za kure za ruguru akora ibintu novuga ko umaze kumubabwira maze kumva ko amadiri twamaze kuyinjiramo neza na neza. Ufise diri kurakora nanjye ufise diri ko ndakora, reka dushira amadiri hamwe hama tuyamenyekanishe abantu bose bakubona ko tutakora amadiri aya nari yabice kuri WII'DEAL. Reka ubwire subscribe wewe ukibona iyi video bwa mbere tubuza ko tubakora ama publicité ameze neza ku rwego rugezweho mubona ko tuzi ko turajana nibihe. Ubu rero nkaba ndi kumwe n'umusore mwiza, umusore atagase agira tubwire amadiri yiwe neza na neza. Muti yitwa gute? Bamwita Mr. TI. Simodoka n'umuntu, TI y'umuntu. Akaba n'umunyeshure n'umuririmbyi akora muri salon de coiffure akaba afite imyaka 18 hagati y'akabiga mu mwaka wa gatatu wo muri primaire canke école fondamentale akaba agikuja mu mwaka wa kane akaba afite n'indirimbo zishika kuri zitatu harimo n'indirimbo imwe yitwa Je suis en troisième année aho ahamagarira abana gukunda ishure no guhurumbira ishure kuko yabonye ko ari iry'akamaro. Boss tubaramutse. Nabarambiyari ego kamusantu bari mu madiri wabo akuri WII'DEAL. ndabaramukije mwese abaye badukurikirana. Ego izina ryanje nitwa Mr. TI. Mr. TI. Mr. TI muri make amadiri yiwe apanze gute? Amadiri yiwanje sanzwe ndi umunyeshuri nkaba nkora n'akazi ku salon de coiffure. Ego TI. Yes. Wewe ufise imyaka ingahe ugira ngo abantu bumve yuko nta kubeshye? Je mfise imyaka 18. Ego amashuri ageze he? Amashuri niga mu mashuri mato. Ego niga mu mwaka wa gatatu primaire. Ego TI ufise imyaka 18 uri mu mwaka wa gatatu ya primaire. Wewe niye biye wumvise tunaho woja kwiga amashuri utaravye imyaka ufise? Je cyatumye no kunda ishuri kuvuga ko nabonye ishuri rifise akamaro cyane ku buzima ndetse no ku gihugu. Niyo rero naciye niyumvira ariko nosubira ku ishuri subira mu ishuri mato ariko ntacyo byantwaye kubera ishuri ni ryambere mu buzima. Uri ku ishuri abana gute? Abana kweri nkigitanguye barantwenze ndetse n'abantu barantwenga ariko nanje kubera afise icyo mpaye ndondera shobora guheba nakato. Ego TI n'abavyeyi bakusonye byo kwishuri cyangwa bavuze ati jewe nka Mr. TI ngoma nje kwiga? Je mu bisanzwe nije hanini nagize uruhara kugira nsubireyo gusa n'abavyeyi barafashije kugira ngo subire ku ishuri. Ego amazina yawe y'ukuri ninde? Amazina y'ukuri ni Horimbere Kennedy. Ego hama TI yaje gute? TI yaje ku bintu by'uburirimbyi. Ego TI yaje ku bintu by'uburirimbyi kubera ari byo sanzwe nkora. Cyangwa urakunze ya modoka za TI? Birashika. TI reka tugende kwa kakana. Je suis en troisième année. Je suis en troisième année. À l'école, il y a les classes.
allez coller, il y a les classes. Je suis en troisième année. Je suis en troisième année. Icyiyumviro cy'indirimbo cyaje gute Mr. Tia? Icyiyumviro cy'indirimbo no kuvuga ko ukuntu byagenze hari mu ntango hanyuma tukiri abana batoyi mu mama wiwanje aranshira ku ishuri amaze kunshira ku ishuri rero jewe amashuri cyandayata kubera nari umwana sinari bwabone ibintu n'ibindi hanyuma rero je cyanguma ngaho imisi irahaca niragira impene hanyuma rero maze gukura niho naciye nza ndabona yuko ishuri kenewe yongeye guca amahera mu mahanga nkaguma mbona ishuri ari yene waragiye UK ego cyangwa ari ngaha hafi ya gofi nari ngaha hafi nyene ego wa mu Burundi ego aho ni sawa cyane uburyo bwo kujya ku ishuri bubonekana gute uburyo bwo kujya ku ishuri ntibunyorohereza ndagerageza ukuntu nyene nifasha kugira ngo nyene bigende neza kubera nk'abantu ngize ndabitura kubera bo bona ukunci intege ariko nanje ndafise intumbero sishobora guheba na gato ego Mr. Tia indirimbo Je suis en troisième année ku batarayumva ho harimo ubutumwa bwaheneza na neza ubutumwa abatarayumva no kuvuga ko ivuga ibintu byo kwishuri byambayeko eka kandi noneho si kuvuga ngo jeje nyene kuvuga ko ibyambayeko ni benshi bigenda bishikira ego mbega ukunda kuririmba mu mudiho waheneza na neza umudiho ukunda cyane umudiho nkunda kuririmba umudiho wa rap ego turetse kubona ikiganiro wakoreye kuri Jumuiya TV uvuga ko ukunda Mukombozi cyane kandi uri umufana wiwe cyane kuki ukunda Mukombozi cyane gituma nkunda Mukombozi arangyohera aririmba neza aririmba indirimbo zubaka yewana arangyohera gose Mukombozi akarimbo kiwe ukunda cyane akarimbo kiwe nkunda nikajya ko gusubira ku ishuri kavuga ngo kavuga ati bane biwacu nimukunde kwiga Gungusha ubwenge niko gukira Burundi bwejo uduhanze amaso Rwaruka rwejo ni Burundi nicyo kintu cyatumye wiyumvira ko woja mu ishuri ngira tuvuga ko akarimo kamukombozi kaba karatumye Mr. Tia yoja ku ishuri ego karafashije kweri ndatica ndavuga ngenje ku ishuri Mr. Tia winjiye gute mu muziki umuziki warangyoheye numvise umengano byinjira kandi n'ibintu navutse nkora wavutse uririmba navutse ndirimba je no kuvuga ko napfuye kugira ubwenge cyo ndatangura kuririmba ego kugeza no ego ate kuja muri studio aho bandi mu burasohora uviste ngabyumva indirimbo sindayisohora ariko mvuba ndashobora kuyisohora ego hari amadiri yo kwiga hari idiri yo kuririmba umukandi kazi gusanze kuri sound coiffure mbega ivyo ku coiffure navyo vyaje gute iby'ubusaro dukwafiye no kuvuga ko muzeyi wanje nibyo asanzwe akora ego nicyo gituma yaciye abinyigisha nande ca ndumva no bikunda mbega haje mu coiffure mu kirundi bisigura bisigura umuntu amwa kuri salo nko mu ijambo rimwe umuntu amwa abantu ego none Mr. Tia ubwira nk'ikiganiro mu gifaransa kora bose ndi mu Je suis en troisième année bwa nkubwira mu gifaransa wumva wogerageza je nogerageza buke ego kubera ndi ku ishuri ndiko ndiga ego nico gituma nogerageza buke nk'akandi gubuka mu ishuri wafashe mu mutwe cyane nko mwaka batatu kubari naka akantu noba narafashe ego akantu noba narafashe kariho kweri kuko ni indirimbo igihe ndayisohora hajya mu gifaransa niko kantu kamfashije nagiye nkura ku ishuri ego je suis en troisième ego ahantu hari amashuri ego none Mr. Tia uriko araraba hagati uriko araraba kwiga hamwe no kuririmba ubona bizava bikorohera amashuri ntiyatera gwiye
ikintu ca mbere coco nasize imbere ni ikintu co kwishuri ego n'uburirimbi nawe usize imbere muga gikuru ni ishuri ego ishuri ndarikunda cyane kandi sinifuza yuko noriheba nko kuvuza ko amadiri ya TI atari imbere gusumba yo mukoreye je ikintu nkeneye nuko bomfasha bakanshigikira ego kugira gushigikira no kuvuga mu buryo bumeze bagufashe mu buryo bwahe bamfashe bambere management bamfashe byose bwa nanje umuziki wanje utera imbere hama mu bijanye n'ishure n'ishuri bamfashe byose birakenewe kweri banyiteho ko naje ndakeneye kwiga akani forme k'ishuri agafise ndi forme y'ishuri ndayifise ariko ucubyumva nawe yego aha numva biriko biraza neza Mr. TI nuwahe mugambi wiwe novuga afise muri kazoza mu iterambere ryiwe umugambi mfise mu iterambere ry'iwanje nuko no kwiga amashuri nkayamara hanyuma nkaca mbandanya nkora umwuga wo kuririmba ego kishuri ngo bagize ko muderege ndibaza ego nije ndumuderege ndaba abandi bana usanga uri nadwaye kwishuri nkagina habaye inama y'abavyeyi uburi oya simba ndimwo kwe ego umuvyeyi wanje aranserukira arankunda cyane ego Mr. TI uhagiriye amahirwe yo kuba utaciye ushobora kumera ubwanwa bwinshi nk'uyu ufise nk'ubwashaje romantique ari utoza kwishuri umuntu yo gukura cyane ko uri muri salon de coiffure kumara wabigize neza oya nawe ntiyarangira ko voilà abakozi ba Bishop TV turi kumwe n'umuntu mufise ko afise imana idasanzwe yaragize ingufu ati je n'abafise imyaka myinshi kugira imyaka 18 uri mu mwaka wa gatatu wa primaire kuri navuga muri generation tugezeko ni ikintu ko kigoye cyane maraziko n'umuntu ubu ufise imyaka 20 utaraheza secondaire ubumenga ariko Mr. TI afise umugambi mwiza cyane wo kuvuga ati nubwo imyaka ikuze nzokwiga mushiramo kandi ndayarangije kandi umuziki nzobandayangirane ndawukora Mr. TI ugire akajambo ugiye abakwadukurikirana kuri WII'DEAL kugira ngo babandanye bateza imbere amadiri yabo nkuko Mr. TI navuze ati ngirangira ingufu mu kwiga mu kuririmba ndetse ndanatumire abanyeshure gukunda ishuri ego je ikintu nobwira abariko baradukurikirana ego nuko bo twitaho bakadufasha kubera twebwe twiga tungana uku keshi harabamwe abaduca intege kumbure tukaza dusanga tiko turabura n'ibikoresho cyo no basaba nuko mwodufasha hanyuma kugira natwe tubandanye twiga turirimba ego wokenera indirimbo zanjye nawe yoshobora kuzitora kuri YouTube akandika Mr. TI acabona ibikorwa byanje reka tubashime mu mugwe mwese muko dukurikirana kuri Bishop TV kuri Jumuiya TV ndetse no kuri WII'DEAL tubutsa ko dufise n'imbuga ngo tumenyekanishe ibintu mukora abiciye mu ma publicity mwumvise ko kumwe no mu dealman umuririmbyi umunyeshure umukwafera yitwa Mr. TI mushaka mushikikira yabwiye mushaka kumusanga ndabutsa ko natwe turiga kugira ngo tubafashe kugira ngo ibintu byanyu n'ivyacu bishobore kumenyekana kora subscribe ugire commentaire utubwiye kuko nako turabikora neza cyangwa kandi mushaka guterera ikindi cyumviro hamubwira partage kugira ngo abantu bafise amadiri yabo abantu bafise ivyo bakora kugira ngo dushobora gutera imbere dushobora kubafasha kubimenyekanisha biciye kuri Jumuiya TV Bishop TV kumwe na WII'DEAL reka tubashimira gusa ko inyuma ya kamera kumwe na Biguri LMG nanje akaba ari Shashi Romantique mugumane na Bishop TV na WII'DEAL kumwe na Jumuiya TV turabakunda cyane.